ariko ndaraba iri tunga dufise yiyicariye byagenze gute mbwira ingene byagenze kugira bihagarare. Iyi yari projet ya Union Européenne yari yo kongereza umuyagankuba yatanguye mu 2013. Ico gihe baduhaye iyi centrale baduhereza n'igitoro, yarabandanije projet gushika mu 2017. Igihe kontra yari iheze kuduhereza igitoro nabo baca barihagarika abatwara ico gihe cyavuga ati igitoro ubu Union Européenne gitanga reka centrale naco tuyihagarika, baca barihagarika gushika ubu rero ntiyari bwasubire gukora. Mugabo twari twaravye abafundi turaraba igituma yoba yarahagaze kandi yari ikomeye, ari twasanga rutuntu dukana twoshobora gusubiramo tugakora kugira ngo isubire gukora, kuko haciye imyaka hafi 5 centrale nk'iya magroupe atari ko arakora, hari utusanga twatononekaye. Twafashe uwo mugambi twiyumvira yuko twisubiza marche kugira irashobora gusahiriza cyane na cyane nk'iyo habaye déclenchement général. Hariho amapompe dufise hagiye kuri station de pompage, twagomba yuko habaye nk'iyo déclenchement général dushobore guca alungi ku muyagankuba kuri ayo mapompe kugira ngo ntitubura amazi, kuko yo hagiyeyo habaye déclenchement général akamara nk'amasaha amatara dufise mu Burundi, amazi yoyo aca yimanifesta ingorane imisi 3 yose. Nivyo rero twako turakorera ko mugabo ntitwari bwa bitangure kubikora, ariko turiga n'abafundi turabe yuko byoshoboka twisubize amaso. Murakoze nyicyo none uravye igitoro bitwara n'amahera dukoresha tugiye kugura umuyagankuba, kurumva ducanije kugura. None igitoro nico kizimvye kurusha umuyagankuba tugura. Oyaye igitoro cyo kizimvye gusa umuyagankuba tugura, guko igihe yahagarara baci basinya kontra n'iyindi entreprise itanga umuyagankuba ukoresheje amagroupe nkaya nyene. Rero ico cyane amakenga najewe ukungene twoza kugura umuyagankuba uvuye kuma bahagaritse gwacu baca kugura. Baca kugura cyase na kontra na kandi wona wakora nko kunyene bimeze kunyene. Yafise groupe nkizi nyene kandi ndiko ndaraba la consommation nico kimwe. Consommation yizi groupe ziwacu nizo zaharya muri Interpetrol basinye kontra ni nkaco kimwe. Consommation nico kimwe, umva twe twaraho umva nukuvuga ni nka kurya wowe ufise inzu yawe ugaca uhagarika kuyibamo ugaca uja gupanga. Niko twabivuga. Umva no kuvuga uti iyi nzu sinzosubira kuyibamwo ndayihagaritse ngiraje gupanga iyindi nzu. Akantu ubona ko arakamara amazi kugira ngo bikore rero hasaba iki kugira bitangure gukora ubu bisaba uburyo bungana gute kugira bitangure gukora gushika ubu biharo umaze guharura ntivyo twara amahera arenga 6 miliyoni z'amarundi. No kuvuga ubu abamekanisiye mwebwe ubonyene muce muja kukivi ni mu minsi ngahe yo bitanguye gukora n'ubu baraza kuyatsa mwumve hazoba ni muri yindwi nyene muri yindwi zo bitanguye gukora. Ubone binagoye igitoro musanzwe namwe mukigura ubone binagoye sico muja kugura ku station cyavyororoha kandi urumva igitoro gica kibashikira kizimbutse ubu. Reka rero dufate ko muri iyi indwi za izi moto zo zitawe gukora ni ibintu byoroshe cyane gose. Murabona yuko igihugu ariko gihomba. Oya nanje ndakubwiye none kureka gupanga inzu kuba mu nzu yawe ugaca gupanga nigwo ruhombo hari zari zikiri nshasha ntabira zari nshasha kiretse mu yagize kibazo gishika iyo mukwegura kumanda hanze ntangora zonyarukana byo. Ubwizi zitaturashobora kuba zirakora zigatanga MegaWatts 4 zirenga nyinshi naho batari senke MegaWatts singana na tumwe twahara umuntu ziya zja mu rumonge. Kuvuga yuko nka komine ntangwa yobatse habo sintangwa yonyene senke MegaWatts ni nyinshi sintangwa yonyene.